Hello guys bakunzi ba Lily Voice TV show, muraho mumeze neza? Nizere ko muri amahoro bivanye naho muherereye. Guys uyu munsi aho tugiye kuyaga kubiriko biravugwa mu makungu hamwe no mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho hakuru tugiye kuyaga ku muririmbyi rurangiranwa Diamond Platnumz kuvaho gihugu ca Tanzania kigarukanye internet, aho umuririmbyi Diamond Platnumz amaze gutakaza abafana bamukurikirana ku rubuga rwe rwa Instagram barenga ibihumbi 100 mu masaha atarenze 12 gusa, aho bino bintu biriko biratera ubwoba abaririmbyi bose bakomakomeye, aho ni mu gihe abo bagerageje gushigikira President Samia Suluhu Hassan mu gihe yari mu myiyamamazo y'amatora, ndetse bagashikira n'umugambwe usanzwe uri ku butegetsi. Uwo mugambwe ukaba witwa CCM, aho ibyo bintu biriko biraba byateye ubwoba abasani bose bo mu gihugu ca Tanzania. Nubwo biruko abaririmbyi bose bo mu gihugu ca Tanzania bari bagerageje kwifatanya n'abanyagihugu, aho babahojeje ifatanya nabo muri ibihe bigoye barimo. Ariko nubwo biruko abanyagihugu yaba bafana b'umuziki wa Tanzania bose ntibavyakiriye neza canke ntibavyakiriye kumwe, aho bariko baratangura kugabanya, yani kugira unfollow ku mbuga zigiye zitandukanye z'abaririmbyi bari basanzwe bashigikira. Reka nongeye ndagusaba wewe nimba ukiri mushasha kuri no rubuga, bandanya kugira subscribe, share, like hamwe na comment, tubandanye kugira umuryango rugari, umuryango munini cyane kuri Lily Voice TV show. Tubandanye kubashikiriza ibiganiro bigiye bitandukanye mu makuru ahaye aravugwa mu makungu, ndetse haba ku isi yose, haba no muri Afrika, East Africa no muri SADC. Handi nongere ko ndakwibutsa ko wewe nimba utari muri bamwe tuza kubandanyana kino kiganiro kugera aho gihereza, ndakubwira ko uza kubuhombye ibintu byinshi twari kwigishanya wari kumva muri kino kiganiro, aho harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nagenda gusaba ati bandanya untega amatwi kugira ngo tugere ku musozo w'ikiganiro hano kuri Lily Voice TV show. Inyuma y'imisi 2 igihugu ca Tanzania kigarukanye internet, aho abaririmbyi bose haba Diamond Platnumz, Harmonize, Jux, Nandi, Benas mwe n'abandi bagiye batandukanye benshi nyene musanzwe muzi mu gihugu ca Tanzania mu muziki bavuga ari kijana, bari bagerageje kwifatanya n'abandi muri ibi bihe bitoroshe. Mu gihe buri muririmbyi wese yagerageje kwandika arapostinga ku mbuga ziwe canke ku mbuga zabo zigiye zitandukanye, aho bariko barahoza abatanzania muri rusangi, aho bariko baririra abafiriye mu migumuko, aho binasanzwe bivugwa ko muri no migumuko hafuye abantu benshi cyane mu gihugu ca Tanzania, ndetse bongera baririra abakomeretse, ababaye ibimuga, bongera bifatanya n'imiryango yabo muri aka kababaro bamazemo imisi. Ariko nubwo biruko bamwe mu basani babandanije bavuga ati twebwe abasani turi njyajya, ntaco tumariye abanyagihugu bacu, ntaco tumariye abafana bacu, hakubavugira twashize amahera imbere. Ni mu gihe bamwe muri abo baririmbyi babandanije gushikiriza ati twashize indi imbere, hagushira imbere abasanzwe badushigikira, badukuye kuri zero batugeza aho tugeze. Ariko mu bihe bigoye nitwigeze tubereka ubumwe canke tunabavugira, kuko twebwe abasani dusanzwe dufise ijwi rigera kure. Reka tubandanye neza na neza ku makuru ariko aravugwa ku muririmbyi Diamond Platnumz. Inyuma y'imisi 2 leta ya Tanzania garukanye internet, umuririmbyi Diamond Platnumz yashoboye gutakaza abamukurikirana ku rubuga rwe rwa Instagram barenga ibihumbi 100, aho ni mu kiringo c'amasaha 12, aho biboneka ko abafana biwe babandanya kugira unfollow ku rubuga rwe rwa Instagram ndetse no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye. Mu gihe abakunzi b'uwo musani Diamond Platnumz batwawe n'ishavu, ndetse bumva ko banamwase burundu. Nongera ndanakwibutsa ko mu gihe c'imigumuko bahaye umuririmbyi Diamond Platnumz amasaha 28 kuba
yakuye ko ibintu byose bijyanye na politiki ku rubuga rwiwe rwa Instagram. Atari uko naho ko bategerezwa kugenda guturira studio zose za Wasafi TV. Umuririmbyi Diamond Platnumz amaze kubibona uko yarabikoze arafuta za posti ziwe, ariko inyuma y'imisi ine gusa yaramaze kongera kuzisubiza ko. Niyo mpamvu abafana biwe bagize agashavu karekare kumvo zuko atigeze abumvira na gatonya, gihe abafana biwe babandanya gushikiriza ati umuririmbyi Diamond n'injyajya, umuririmbyi Diamond yararutereranye mu bihe bigoye turimo canke turiko turacamo n'imiryango yacu. Ayo namwe mu majambo abafana b'umuziki wa Tanzania babandanya gushikiriza, ndetse nongera ndakwibutsa ko abasani bose bakomakomeye muri ico gihugu bamaze kugira ubwoba ko ibibaye ku muririmbyi Diamond Platnumz ko nabo bishobora kubabako. Niho ikiganiro twabateguriye kubiriko biravugwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania gishoboye kugarukira. Nkaba ndi wa muhungu wanyu nari nagarutse kubashikiriza ibi na biriya biriko biravugwa mu makungu. Mbandanye ndagushimira wewe ubandanya kudushigikira, ubandanya kuduha support. Rwagwanya ariko rusanze gwitwa Lil Voice TV Show. Nsabe bashasha kuri no rubuga rwa Lil Voice TV Show ko bobandanya kugira subscribe, share, like, comment kugira ngo tubane kugira umuryango wagutse kumvo zuko dusize kikiganiro nawe ushobore kuba mu bambere bumviriza ibiganiro byacu byo kuri Lil Voice TV Show.